habaye iki nikihe kintu cabaye muri kahise y'igihugu mbega ico kintu twagitoreye umuti kicagiza gutuma ivyo bibazo bitorega umuti bika ntibibandanye rero nibaza yuko ico gikwiye kuba ikintu cigwa mugabo tunyarutse gufata inyishu z'ibibazo tutize hanyuma tugasanga kumbura ejo zizanye ibindi bibazo bishasha. Ibibazo mwako mwishura hora rugero harakajambo mwavye muti hakugwiza imigambi yo yerekeye ivyo kuvuza abantu mufuma mu mugwiza ukungene bo kwirinda kugwara. Turabona imbanyi mu mashuri ziguma ziyongera. Kubwanyu ntimubona ko harageze ko abanyeshure baronswa uburyo bwo kwikingira imbanyi zitifujwe ha mpamvu y'inyigisho basanzwe baronka? Ico ni kindi mu bintu bikwiye kuganirwa ko neza cyane kuko bitusha ku bijanye cyane bigiye ku bijanye n'ivy'amashure kuko hari ikibazo kica kigaruka mbega kubera iki hari igihe imbanyi zitari nyinshi mu mashuri twari kubera ko hariho uburyo bwo kwikingira bwinshi mbega kubera iki hahindutse iki hagati y'ico gihe abigeme batatwara imbanyi ku ishure kandi ataburyo kumbure bwo kwikingira bwinshi bwari buhari siniko ndavuga ko atari vyiza kuzana uburyo bwo kwikingira ariko no kubanza kuraba mbega hahindutse iki ikibazo gihagaze he jewe aho ndagifatira ico kibazo hari ibintu novuga nokoresha terme y'igifaransa biri sacré d'abord c'est la vie est sacrée mugabo nushobora kuvuga kandi yuko twaratakaje umuco wo gutahura yuko un établissement scolaire c'est un endroit sacré donc on doit créer un environnement de respect des valeurs mu ma établissement cyane y'amashuri pas ku banyeshuri nécessairement pas ku bikari kintu uko twagiye turaca mu bibazo by'amagume muri kino gihugu ama valeur yaratakaje agaciro. Alors nta vyigwa birakorwa nifuza kumbure ko vyobaho bitwereka ama statistique y'ingene le fait yuko hoba hazanye higishijwe ingene barashaka kwirinda mugabo akaba hadufate imiti canke ibikoresho bishobora gutuma ashobora kwirinda gutwara imbanyi ko vyogabanura ibyo vyigwa biteza kubanza ifo ko haba ikintu cerekana neza ico ca gihinduka kuko hari abaca bavuga bati ivyo bashobora gukorwa gutyo bikugurura umuco w'ingeso ushobora gutuma ejo igihe bya bindi byose bisabwa bitariho ahubwo bica byongerekana gusoma uko byari bisanzwe ariko simvuze ko atari vyiza mvuga yuko ikintu cyose kandi shaka muhundira ikintu mucumve mu myaka tumaze muri kino gihe kubera ibibazo nibaza by'intambara twagiye turacamo ntitukigira ubushakashatsi ntitukigira ivyigwa ntitukigira ibiharuro n'umunsi murakina kumenya ati abatagira akazi bangana gute turashobora guharura turabona ibiharuro tubwira ati 55% ntibagira akazi muri monde rural canke mu ruguru 64 mugabo ugasanga ntitwagiye kwinjira cyane kuraba mbega babuza akazi akahe ni kazi gusa ko kuza gukora mu buzi bwa leta baronse kari formel hari ico ntagarutse ko kare mugabo kumwe kindi genzogera ko ariko cyo kuvuga ngo kimwe muri ivyo ushobora gusanga hariho ubuzi butitwa ko ari ubuzi kubera ko butari muri secteur formel mugasanga kumbura umuntu yarabayeho neza gusumba wundi to kafisa akazi kazwi rero nagomba kuvuga ngo hariho ibiharuro bikwiye gukorwa hari abantu banyabwenge bashobora kwicara mu bushikiranganji bw'amashuri ntibavuga ivyifuzo mugabo batubwire bati umwaka uyu kubera ibi byagenze ukunuku habaye turabona ko kuri uyu mwaka ivyo gutwara imbanyi vyabaye byinshi mu mashuri habaye iki nikihe kintu cabaye muri kahise y'igihugu mbega ico kintu twagitoreye umuti kicagiza gutuma ivyo bibazo bitorega umuti bika ntibibandanye rero nibaza yuko ico gikwiye kuba ikintu cigwa mugabo tunyarutse gufata inyishu z'ibibazo tutize hanyuma tugasanga kumbura ejo zizanye ibindi bibazo bishasha tutari twifuza ko bishika rero nibaza yuko ico noshimikira ko cyane birakwiye kugwaruka gwigishwa ingene rwirinda haba tushaka kuvuga tuti gutwara imbanyi batavyiteguri ariko tuzoshira ku ruhande kuza kuraba nabo abagwaye ingwara batari baziteguri
canke ibindi bijanye n'uko kubera ko batigishijwe ingene batuza kwifata ngo maze birinde ivyo batari biteguriye. Rero nico novuga nti simvuze ngo si vyiza mugabo rero tuza kwiyumvira ko tukabiganira ko tukaraba ingaruka nziza bizana. Ico numva gihambaye kwigisha birakenewe, gusigurira urwaruka birakenewe, mugabo kuha uburenganzira bwo guhitamo birahambaye cyane.